umuntu bakoranye na D1 kubivutse umuntu bakoranye ngiye kubivuga ngiye kubicishamo ariko iki kiganiro umufatanye w'ikorwa wa mbere wacu ni Wantibet abantu bapariye mu rugero hariya West Ham nikibona West Ham irokibona ndayitumye bibiri ahubwo je wayitumye bibiri kwa Mani none byagenze gute ko afana Mani batashizera equipe yabo none uyu se wavyivuga iyo mbari cyo ndabitanguje baravuga ngo karabara yahindi bizera nabonye igibifi n'ibindi ntandagariki one uri urajeje mwije mwe yakina nari uragindagara warose wabonye ifi ifi binini nibike mwitanganyika bibari bike nyinshi n'indagara urazi ku utumuhogo wayo ucamo kinini gatoya ntigacamo acamo kuri nini gatoya ntigacamo ale nayo nayibonye naho bimenya kabisa twashizwe bise nka bamuvuduka ngw'inkoko ngo utayibuza kugira iki oya shake mu iriya ni sauri ya equipe ni sawa cyane butari bwazi ibintu byaramahoro ako je hari ingorane nteje kubwimbana reke ngo iryo koti rimeze neza cyane ubwo koti yambaye nk'umusirimu kabisa umupapa si umupapa se umusirimu cyane nivyo uraza kutubwira ingene gahunda zari zifashe ariko mwabagabo mwe muvandimwe Lamine Yamal yatowe nk'umukinyi Yaranze ukwezi Kw'Icumi muri Laliga inyuma yo gutandukana na ntuze hariya hirya Niki de Goat noneho abaye umukinyi Yaranze ukwezi Kw'Icumi muri Laliga ibi turabifata nko kugaruka kugomba gufasha equipe ya Barcelona muri result igendera abona umunsi ku munsi gusumba uko yari maze iminsi iri mu bihe bigaragara ko bitari byoroshe Lamine Yamal mu kwezi kwa 11 yakinye match zigera kuri 4 rukino rwa mbere ni match bakinye na equipe ya Elche yatsinze igisindo kimwe yakinye iminota igera kuri 88 acarasohogwa rukino rugira kabiri muri Liga Santander bakinye na equipe ya Celta Vigo atsinda igitsindo kimwe aterana poto kabisa ubwo yasohoye ku minota 9 urukino batsinda 4-2 urukino rugira gatatu atsinze ibitsindo bigira kuri 2 byose muri 4 kubusa batsinze equipe ya Athletic Bilbao nizi nkino yakinye urundi rukino n'uru wakinye na equipe ya Deportivo Alaves mu bitsindo bitatu kuri kimwe Barcelona batsinze Deportivo yatsinze igitsinda atanga na assist akubita na poto numwe mu afise performance nziza nta rukino n'uru mu kwezi Kw'Icumi na rimwe muri Laliga nta na rumwe atatsinzemo igitsindo basi noneho zose yatsinzemo ibitsindo apana byo ngo no kugira ngo uruhara gusa ngo gutanga assist oya yaratsinze igitsinda ahubwo basi rimwe akazana nacicamo agatanga na assist numwe mu bakinyi bitwaye neza numwe mu bakinyi bariko baragaruka neza burya jewe ndabona Lamine Yamal atanatsinze n'igitsindo par exemple nka match bakinye na equipe ya Atletico Madrid nk'akarorero ibitsindo bitatu byose ngo muri agira mu bitsindo mugabo kabona ngo muri construction y'iryo bitsindo destabiliser defense naho bitari bifashe mugabo wabona ko nyina gerageza kugira gukanga uwo madero n'imiburiburi ntatanze assist mugabo hari imipira 2 canke 3 yatanze buri mu defenseur wa Atletico Madrid yacatangura kwibaza ngo tuza kubigenza gute kugira ngo uwo munsi match ize kurangira Lamine Yamal atadusenze igisindo kumenga aza kubikora canke araza gutanga assist rero si buri gihe ngo umukinyi atsinde igitsindo bice bisobanurwa ko uwo mukinyi yitwaye neza kuruta abandi jewe Yamal nkora ndamubona par exemple nka match ya Chelsea ni match titwaye neza vraiment mu buryo bugaragara kubera ko yari kumwe na Marc Cucurella mugabo je nemeza ngo ntiyitwaye neza kubera ko atigeze aronka abakinyi bagenzi bo bashobora kumufasha kwitwara neza yarafise Ferran Torres nk'umukinyi ariko arakina hagati kuko rero uwo mukinyi byamunaniye n'ivyo gucenga abakinyi 2 canke 3 kandi urabibona neza ko nubwo bimeze uko nubwo yafashwe na Cucurella ntariko aramufata wenyene hari abandi bakinyi 2 canke 3 ariko arasamaza nubundi baguma bagavye batumwanya n'umwanya wese ashobora guca ko Cucurella akaza kutubangamira imbere y'izamu ryacu ntafise yo karite gusa yo gucenga ahubwo arafise na karite yo gutanga amapasi arabikora agaha imipira Ferran Torres akazubaza basatirizi yatanga iyo mipira hagati mu kibuga ugasanga imipira nta kinini kuravyazwa mu musaruro rero kurande gwanje simba mbona ko ikibazo ari Lamine Yamal kuko ari gihe bimusaba ko atakaza imipira kubera ko agomba kugerageza gucenga ibintu vyamaze kwanka ariko arabagenzi batayikora mufasha ngo abahe imipira ngo batsinde ibitsindo no mu bakinyi bitwaye neza muri Liga Santander ni mu bakinyi barose ibitsindo byinshi muri zino nkino zikinywe muri kono kwezi rero nagashimwe ya merita cyane gutahuka sinibaza ko ari kibazo cyuko hari ububi bwa squad kuko tumaze kubona ko hariho abakinyi beza bobo barifatira ibintu mu minwe
kandi Lamine Yamal twamumenye muri zintu zo kuba mwiza mu gihe equipe yiwe itabaye nziza mugabo hari byinshi byamuvuzwe ko mentalema hari byinshi byamuciye ko physiquement uno munsi ari muri phase yo kwiholeya phase yo kwifasha kugira ngo agaruke kuri rwa rugero kuko nawe nyine arazi ngo haraho natakaje kuko no mukinyi abasatiriza biteze kiyo mipira abaha kugira ngo batsinde ibyo bitsinda no mukinyi abasatiriza bagenzi cyangwa se bagenzi biteze koko abafasha kudestabiliza iyo defense adverse no konona cyo no kwita mu adversaire mu mutwe rero iyo izo role ziratazokifye neza ntabwo beza ngo bitiwe cyangwa se bishigwe kwa bakinyi kubwiwanje kwa bakinyi bakinana mugabo menye ngo Lamine Yamal kugira ngo abe mwiza birasaba ko basi naba bakinyi beza bo hagati mu kibuga nawe ategereza kuba bafise yaje ya Barcelona ntitakari ya TikTok ntitakari aronke abo bakinyi bamufasha kurekipera iyo mipira kuko tutanamubonye ko ari mwiza muri recuperation mugabo we twamubonye ngo muri ya mipira amaze kumushikira adica yikoresha rero ugereje kuraba igaruka rya ba Pedri n'abagenda bavunika igaruka rya ba Rafinha igaruka mu gihe Barcelona ari nziza nuzenya Lamine amateza kumbona ari mwiza rero guhabwa agashimwe k'umukinyi mwiza yaranze Laliga ku myaka yiwe Toni Kroos yabigarutse ko aravuga ngo ku myaka muri generation Lamine Yamal ntaho ndi mukinyi mwiza gitangaza hari kwisatira Lamine Yamal sivyo rero ivyo bitegerezwa gutuma twibaza ngo mbega performance za buri match imwe ku yindi Lamine Yamal araheza akaduhiki rero gutogwa nko mukinyi yaranze ukwezi ni imwe muri mu bintu bishobora kudufasha kugarura Lamine Yamal yanatowe ngwana shaka mwizo nkino z'ukwezi kose ni gake wasanga yabaye home match mugabo kabona ngo adatsincho gitsinda tangiyo assist rero Lamine ari kugaruka uburyo yatangwise dusibwo buryo abayemo kuno kwezi Kw'Icumi ibi rero bidufasha kwiyumvira tukavuga tuti mbega twizere ko tugiye kubona Lamine Yamal mwiza gusa kuko no munsi hari ikintu Lamine Yamal w'umwaka weze simbona ko dufise ijana kujana no munsi mugabo turiko turamuroturuva uretse ko uno munsi yihaye ihangira ivuga ko nzoba implique nzokina mu mukino wanje mugabo nzoba implique mu byo bitsindo bya Barcelona gusumba ikindi cyose nivyo ariko rakora nimba uno munsi adatanze ibyo adatinjo gitsindo atangizo assist kare yatanga ama assist kuruta uko atsinda mugubu aranatsinda kuruta uko atanga mbere uno mwaka weze ntiwaze ngo niwe yabaye mere buya sinivyo none yabaye mere Lamine Yamal sinivyo gusa burya ari gihe umukinyi aza equipe ihuye na Barcelona attention yayo ya mbere biri kuri inde mu kimuga tuvugisha ko abadefenseur bayo baba bahangayikishijwe no gufata ndi Lamine Yamal ashobora kutaza ngo abe implique ariko abo bari kumwe mu kibuga nabo bakoroherwa kuko erega na sortie mediatique habiyo attention yo kuvuga ngo Lamine Yamal umuntu umwe ntiyo mufata reka turabe ko tumufata turi babiri hanyuma muko guhangayika kubwo kumufata Fermin Lopez akoroherwa wa munyamugisha wabo nani Ferran Torres so ni haro n'ukuntu nabonye imipira iva mu mpande zimwe irondera izindi barahuza cyane na Rafinha so numukinyi mwiza burya isi abantu bataraba umupira hari ukuntu baje kuraba statistique Chelsea ndi mukonzi wa statistique je préfère kwirabira match mugabo nazo nta match itagira statistique nta no harabakina beza nta statistique harabakinyi beza ari ubwiza bwabo buhagaze kuba wabaravye utaravye statistique none se wowe mbwira yuko ubugiye kwisoko Bruno Fernandes asumba Iniesta kuri statistique ntiwocugura Ferran Torres oya uravye statistique nta mu mediateur mu myaka 10 heze gugura nka Bruno Fernandes bena KDB ariko Zidane umva KDB asumba Zidane nta na entière y'ivya KDB afise kandi bakina poste imwe baraba nimero 10 mais pourtant Zidane bakubwira ko ari we yari créé urufunguruzo rw'abafaransa na Real Madrid na Juventus hari gihe umukinyi mwiza atarangwa n'izo statistique buya bakubwira ko ikintu ca mbere abantu barakunda abakinyi benshi barakunda ko bagaragara mu ivyo bitsinda ariko uzotinya umukinyi akora sarburo ya equipe kidi sarburo yisacrifice pour les autres hari abantu baba bakina uzorabe n'umukinyi ukuye kuri nimero buya niyo mpamvu je umbaje nk'umukinyi mwiza kwa Liverpool ubona kubwira Sosthene kuko nta mu nimero 10 wundi wo kura kuri nimero 10 ngo jane kuri kabiri kwemerera
baze babigire Jude urabe ko induru zitaza zivuga muri meta karika Jude Bellingham baramushira kuri yaranse gukina nimero 8 kugira ngo libere equipe ikine neza uri kuravyumva bivuga ngo rero abantu benshi barakunda kugaragara mu ivyo bintu yaba muri football yaba muri basket abantu barakunda kugaragara ko batsinze 15 points ariko uzotinya uwo muntu yisacrifice kugira ngo akore defense kandi atari yorore yiwe mwene uwo mukinyi abatunze equipe nivyo kuri Lamine Yamal umwanya wose n'ubutujanye di sinzi ko bibona Mbuyamba minota nk'itano atubwira urugendo rwari rwifashe gute muri 1 tibet ngozi ariko mubanze mumenye ngo gahunda y'uyu munsi saa sita twahejeje gahunda y'uyu munsi saa sita Liverpool yagerageje ariko nizeye ko mwavuze neza nukurya inganije n'umuntu ari imbere yawe n'ubugerageje muhira Anfield Anfield ega ntiyakiriye Anfield